kudenonsa ko interahamwe ziri mu Burundi bifasha iki? Vyerekana ko intwaro ya CNDD-FDD yabacumbikiye irabaha indaro, kandi hariho n'abantu benshi bapfuye guhera kuri intwaro ya Nkurunziza muri 2009 kuri manda yiwe ya mbere, bapfuye bazira iyo secret yuko bariko banyegeza mu Burundi ko hari interahamwe. Ngize iminsi ndonka abantu benshi bashaka guponda ivyo mvuga, bashaka kumanura agaciro k'ivyo mvuga, biboneka neza ko batumwe. Mugabo batumwa misi yose mvuze FDLR mu Burundi. Mwibaza igituma. FDLR n'abicanyi. FDLR umuntu wese umubirigi yise umututsi, umuntu wese umubirigi yise umuhutu atari dakoro yo kwica abo ababirigi bise abatutsi, mwebwe mwese muri abarundi mvuzemwo mumenye ko mugiye guhona. Mutadenonsheje interahamwe FDLR mu Burundi, abantu mwese ababirigi batwise ngo turabatutsi, abandi batwita ngo turabahutu, mutazoba muri dakoro yuko bica abo ababirigi bise abatutsi, mumenye ko mugiye guhona. FDLR ni binyeshamba, FDLR n'abantu bagwaza amasida ugwaruka rw'u Burundi, FDLR bari mu gipolisi, bari mu gisoda, bafise amakaranga muntu y'abarundi, kandi ntushobora kumumenya utamwihweje neza ngo umwanarize wumve ivyo akora. Iyindi message fisi kumbonera kure n'abakenyera rugamba n'ibiswi vy'inkona, muzotangwa nk'ibitambo, bazobashira imbere bo amada yabo yahaze ari nyuma. Abana ba Reverien simbonera kure ntiziri mu mashamba, niziriko ziritoza. Bajya Reverien avuga ngo 300,000 ngo bazoca babaha ibikoresho ngo mugende mukora akazi firimbi ivuze. Abana babo ntibazoba bari imbere. Abana baneva bagendera mu majet privé Dubai, bafise amaduka y'inzahabu zavuye muri Berbe Dubai. Mwebwe muriko murajya ubukwavu mukata amatwi, muriko muritoza n'interahamwe. Bazobatanga nk'ishikanwa. Ntimurakora amaraso, muracarugwaruka, ntimubeshwe. Ndabahamagariye kutabeshwa ngo mwandikwe ko amadosiye criminel. Abandi barundi mwese muri hanze y'igihugu cy'u Burundi, haguruka tuje hamwe, igihugu cyacu kiradukeneye, abagwanyi barabakeneye. Ushobora kuba utashaka kugwana wewe, ushobora kuba udashaka gufata umuheto wewe, hariho abandi umuheto bamaze kuwufata kuva kera, bamaze kwemera kwitangira igihugu, ariko baragukeneye, barakeneye ayo mafaranga yanyu diaspora, ayo mafaranga y'ibiyeri muguma munwa mu birori umwanya wose. Tangamwo make muyahereze aba revolutionnaire, nibwo bu revolutionnaire bwanyu mushobora gukora. Ntihagire ubabesha ngo mwese umuntu ariko babwira ngo muje mwibarabara kugwanya interahamwe FDLR CNDD mu gihugu cy'u Burundi. Oya, hariho abari already bari ready deja, mugabo barabakeneye. Mushaka kumenya ingene mushobora gukora iyo cotisation ya revolution ijanye n'amafaranga, genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. gira plus stupide ahubwo
et ignora. J'espère que utahuye. Uri umupeti nzi yuko iyo uhagaze ahantu urahagarara kandi nta na rimwe ndigira ndakubuza kuvuga ibintu byawe naho tudahuza ibyiyumviro naho utemera ko interahamwe ziri mu Burundi ariko iyo game ukora iri prévisible hindura la chanson s'il te plaît. Urakoze. Yeah. Okay. So now murakoze cyane. Okay, turugaye tugomba turangirize kuri Karyenda turugaye. Nta bandi barashaka kuzamura afise abantu ngaha 5 bashaka kuzamuka ariko sisubira. Ndarangice. Now hano hari kintu mpamvuka cyo mpeza ijambo Karyenda. Abandi mushaka mikoroke ntaco nijyanyuma ndagije ni Karyenda bwenyene. Ndaguca nugara hajeje ni ndaguca nzibi naki. Hano Barundi muri hano Barundi kasi. Turi ngaha twese turi Abarundi twese dushaka impinduka ku Burundi muze hamwe dukorere hamwe tugwanye cyambere cyitwa ivangura muze hamwe dukorere hamwe twubaka igihugu cyacu tugishashe neza tuzitange ku Batutsi ku Bahutu muze hamwe turi hamwe muri rusangi tugwanye bino bintu bitwa ngo n'Abahutu Tutsi biri mu bwirizwa shingiro tubigwanye turi tugero twubake igihugu cyacu cy'u Burundi gise neza kigere kwiterambere nk'iryo cyari kiriko kuva kera kubera yuko abadede badukwiye kuri rino terambere hamwe wewe uhuye n'uwizuru uvuga ngo risongoye rifyase rimeze gute mukorere hamwe perezida wawe wavuga ngo afite izuru rinini afite izuru rito nayobora mu buryo buhagije mu gihugu tumusapotingi ayoboye nabi tumwamagana uyu neva wacu nta muntu amugwaniye nta muntu amwasi ariko neva yobora nabi neva arahubuka avuga amajambo atari ngombwa yirata intambara mu bintu mu by'igihugu nta na kimwe yakoze mugiye kuraba ngo kimwe cyonyine nta na kimwe yakoze n'Abarundi muze dukorere hamwe muze izo nzahabu zacu tuzishore tuzigurishe tugure amadege dukore amabarabara twubake amashure twubake ibitaro sivyo aba bacamanza b'ibisuma banyonyeza abakene banyonyeza abantu bagowe muze gahato batabarize baje ku murongo ubwo nibwo buyobozi mu gihugu twebwe iwacu dushaka murabizi ko perezida wacu neva yaje ngaha aravuga ngo mwige mutazi ko muzobaza ngo akazi leta twe dushaka leta itekereza kuri mwebwe dushaka leta itekereza akazi ku banyagihugu hamwe uheza amashuri utagenda kudandaza amayinite muri rumikashe na rumitere hano nibyo turimo tugwanira tubigereho ntabwo ari ukwanka Uburundi turabukunda tugomba hano ubuyobozi bumwe bureka Kongo ikugurwa u Rwanda rukugurwa Tanzania bikugurwa mwebwe twebwe tukadandaza tugacuruza twese tugakomeza duhahirana tukibeshaho uyu munsi mu Burundi muri bano badede hibeshejeho abategetsi bonyene mwebwe murimo mugogwa igitoro kimaze imyaka 5 kitaboneka suko mu Burundi hatabuza amafaranga suko mu Burundi atamafaranga bagira byo kuzana igitoro nuko dufise abategetsi bakundinda nuko dufise abategetsi bakoze amabi bagomba guhitana mwebwe ngo mube igikingirizo cyabo mugabo umunsi wo gutegwa nibo bambere bahitana Burundi bakabuta bakomoka bakiruka mwebwe mugasigara mugowe muze tujye hamwe uri mu Burundi uri hanze y'u Burundi dukorere hamwe tuvyamagane iyi FDLR iri mu Burundi tuyamagane kubera yuko FDLR bana ba mama aba ba FDLR nta mikino bagira bazobasambaniriza abagore mwibuke yuko Jimmy yarayoboye umujyi wa Bujumbura meya w'umujyi wa Bujumbura yavuze yuko badatinya gusambanya n'abagore babo
abo ni bande ba FDLR. Bamwe muzosanga babaciye amazosi, abo ni bande ba FDLR. Sikuvuga ko FDLR ngo izobaca amazosi ngo kubera ko ngo muri abatutsi guca abahutu utabemeye baraguca izosi. Tubamagane twibanire neza. Wishorere mu Rwanda, wishorere muri Kongo, wibe neza. Nusubire kumviriza imitekerereze y'abantu bategetse bakubwira ngo tutsiraje, himiraje. Reka mbabwire, jewe banyita ngo ndo muhutu. Bafatiye ngo kubizuru fise. Mugabo mbabwije ukuri, ababiyita ngo n'abahutu nibo benshi bica bayita abahutu bagenzi babo nkuko ababirigi batwise. Abariko barapfa mu Burundi benshi n'abahutu bagenzi banyu bishwe n'abano mwita ngo n'abahutu nkuko ababirigi batwise. Mwarabonye uriya yoboye ishirahamwe ryo kuvugira abarundi bamukoreyeho iterabwoba, bagenda bamufatiraho pistola, Imana iramutabara ararokoka. Ni bande? Babahutu muvuga. Uyu munsi mugende murabe wa mutwa yarayoboye ibijyanye n'urukiko rw'i Burundi. Uyu munsi bamukuye kubera iki? Yari makura basuma, yari makura abantu bivye igihugu, yari makura abantu ngaho batembagaje igihugu. Uyu munsi basohoye itangazo ryo kumukura. Mureke dukorere hamwe turwanira igihugu cyacu basha. Turwanira igihugu cyacu. Traore murabe azamutse mu myaka 4, mu myaka 5 ahantu ageze. Igihugu ciwe kiri mu ntambara, Uburundi ntabwo uri mu ntambara. Mugabo murabe abadede barabazibiranye nk'ururimi mu kanwa. Mureke dukorera hamwe turwanira igihugu cyacu basha. Please Barundi, please I beg you. Bana mumba yuko bagiye mwibarabara muri 2015 ntimubafate nk'abase. Kagenda yabivuze ngo barimo bagwanira ibwirizwa shingiro ry'u Burundi, bagarure Uburundi ku murongo. Mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi biremewe yuko bashobora gukora imyigaragambyo mu muco. Mureke tubigwanire. Bano badede basanga batubwira ngo ni manke n'u Rwanda ruje kudutera, tubigwanye. Nta Rwanda gwipfuriza inabi Uburundi. Murabizi namwe nta n'inyungu murimo mubikuramwo. Murabe ubutare bw'u Burundi burimwo bwibwa n'abantu bategetsi banyu. Guhera muri 2005 bimba ubutare bw'igihugu bwibwa n'abantu bategetsi banyu. Urabe mu Burundi uvugishije ukuri baca bakwica canke bakagufunga. Umuntu agwanije igiturire baramupfunga canke bakamwica. Umuntu avuze ukuri baramufunga canke bakamwica. Bikorwa nande? N'abantu bategetse. Nta perezida tugira mbonera kuri. Badede nta perezida tugira. Murabe perezida aravuga ngo raba jewe baranyanka, barimo bankoreraho iterabwoba, bagomba kunyica. Murabe jewe ndagowe. Nta perezida muzima mu gihugu arira ngo aragowe. Mbonera kure, haguruka. Badede haguruka turwanire hamwe basha. Ni generasiyo y'abana bacu bariko baravuka muri kazoza. Murabaho Burundi bugeze ahantu habi hatemba. Ivyo barimo nibikorane byo kubadirimbira ngo Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, atantu bariko barabageza. Please kubakunda Burundi. Mana yacu cyari geno heba nkarira. Kagenda mamanda ngoma ndaguha ijambo uvuga ushaka kumara amasaha 5 nkoma ndaguca n'ugaruhejeje. Umwanya nuvuga uvuti ndahejeje ndaguca n'ugaro. Umwanya no wawe. Abarundi mwese rero bariko baratwumviriza, mushobora kwibaza muti mbega izi revolution bariko baratubwira revolution tuzikora gute? Revolution ya mbere mbwiye abarundi bose bari à l'intérieur du Burundi, nukuvuga umurundi wese ari indani mu gihugu cy'u Burundi. Urafise telefone, andika nimero yanje +250 78 26 75 014 plus amajana 250 78 26 75 0
14 raba ivyo biterahamwe vyose muriko murabona bigira de comportement ziri bizarre. Raba ivyo biterahamwe mubona biriko birafata abana ku nguvu. Raba ivyo biterahamwe mu Burundi biriko biragira amanama yo gutera u Rwanda, biriko birinjira mu makartier yanyu. Mufata ayo matelefone yanyu, mubafata ama video, muyandungikire kuri WhatsApp. Iyo niyo revolution ndabasavye. Ntawe uzobimenya ko mwazimpaye. Turafise aho tuzitanga kugira dukingire amasezerano yo muri Washington asaba yuko tudenonsa aho interahamwe ziri hose. Ndasubiramwo, fata amatelefone yanyu aho muri mu Burundi ndani, ivyo biterahamwe vy'abagabo n'abagore mubona, mukabona ko ari ikintu kiri bizarre kiriko kiraba, mudatahura. Mwe muri abarundi b'umutima n'abarundi kazi b'umutima, mwumva ijwi ry'umurevolutionnaire Kagenda ababwiye, abahaye na nimero yiwe, mundungikira ayo mavideo tudenonse presence y'interahamwe. Kudenonsa ko interahamwe ziri mu Burundi bifashiki, vyerekana ko intwaro ya CNDD-FDD yabacumbikiye irabaha indaro, kandi hariho n'abantu benshi bapfuye guhera kuri intwaro ya Nkurunziza muri 2009 kuri manda yiwe ya mbere, bapfuye bazira iyo secret yuko bariko banyegeza mu Burundi ko hari interahamwe. Ngize iminsi ndonka abantu benshi bashaka guponda ivyo mvuga, bashaka kumanura agaciro k'ivyo mvuga, biboneka neza ko batumwe. Mugabo batumwa misi yose mvuze FDLR mu Burundi. Mwibaza igituma. FDLR n'abicanyi. FDLR umuntu wese umubirigi yise umututsi, umuntu wese umubirigi yise umuhutu atari dakoro yo kwica abo ababirigi bise abatutsi, mwebwe mwese muri abarundi mvuzemwo mumenye ko mugiye guhona. Mutadenonsheje interahamwe FDLR mu Burundi, abantu mwese ababirigi batwise ngo turabatutsi, abandi batwita ngo turabahutu, mutazoba muri dakoro yuko bica abo ababirigi bise abatutsi, mumenye ko mugiye guhona. FDLR ni binyeshamba, FDLR n'abantu bagwaza amasida ugwaruka rw'u Burundi, FDLR bari mu gipolisi, bari mu gisoda, bafise amakaranga muntu y'abarundi, kandi ntushobora kumumenya utamwihweje neza ngo umwanarize wumve ivyo akora. Iyindi message fise kumbonera kure n'abakenyera rugamba n'ibiswi vy'inkona, muzotangwa nk'ibitambo, bazobashira imbere, bo amada yabo yahaze ari nyuma. Abana ba Reverien simbonera kure ntiziri mu mashamba, ntiziriko ziritoza. Bajya Reverien avuga ngo 300,000 ngo bazoshobora baha ibikoresho ngo mugende mukora akazi firimbi ivuze. Abana babo ntibazoba bari imbere. Abana ba Neva bagendera mu majet privé Dubai, bafise amaduka y'inzahabu zavuye muri Berbe Dubai. Mwebwe muriko murajya ubukwavu mukata amatwi, muriko muritoza n'interahamwe. Bazobatanga nk'ishikanwa. Ntimurakora amaraso, muracarugwaruka, ntimubeshwe. Ndabahamagariye kutabeshwa ngo mwandikwe ko amadosiye criminel. Abandi barundi mwese muri hanze y'igihugu cy'u Burundi,
haguruka tuje hamwe, igihugu cyacu kiradukeneye, abagwanyi barabakeneye. Ushobora kuba utashaka kugwana wewe, ushobora kuba udashaka gufata umuheto wewe, hariho abandi umuheto bamaze kuwufata kuva kera, bamaze kwemera kwitangira igihugu, ariko baragukeneye, barakeneye ayo mafaranga yanyu diaspora, ayo mafaranga y'ibiyeri muguma munwa mu birori umwanya wose, tangamwo make muyahereze abarevolutionnaire, nibwo burevolutionnaire bwanyu mushobora gukora. Ntihagire uwubabesha ngo mwese umuntu ariko babwira ngo muje mwibarabara kugwanya interahamwe FDLR CNDD mu gihugu cy'u Burundi. Oya, hariho abari ready already, bari ready deja, mugabo barabakeneye. Mushaka kumenya ingene mushobora gukora iyo cotisation ya revolution ijanye n'amafaranga, muranyandikira mu mbaze, si ibintu bivugirwa kuri TikTok. Aha kuri TikTok tubavyura ubwonko bwanyu, ubwonko businziriye, ubwonko butazi ko abasoda b'abarundi amaraso yabo ariko araseseka muri Kongo. Umunsi wose ukuhera hariho amaraso y'abarundi ariko araseseka muri Kongo. Uko ariko araseseka mwambonera kuremwe niko bazobashira imbere umunsi iyo firimbi bazoyivuza bonyene. Intera hamwe ziriko zitegura gutera u Rwanda, amanama ariko abera mu Burundi. Twarinjije ikara mu gashambara. Aba revolutionnaire duhaguruke, aba revolutionnaire mushira ubwoba, aba revolutionnaire mutahure yuko igikorwa kiturindiriye nukubuza CNDD FDD gutwara manda ya 2027 gushika 2034. Ntidushobora kwemera yuko zijya ntera hamwe zikorana na CNDD muri guverinema ya 2027 gushika 2034. Ndabahamagariye mwese rero guhaguruka. Ahari akayeri haji inyigisho, ahari ibirori haje gukanguka kugira ubwenge. Ahari akayeri haje ikigwanisho, haje umuheto. Uko kuboko gufise icupa, iryo cupa muritereke hasi, mufate umuheto. Umuheto bishobora kuba ari bitabo usoma kugira ukangura ubwo bwonko bwawe. Umuheto ishobora kuba ari telefone ufata kugira uze kuri izi TikTok wumvirize ijwi rya kagenda ry'umurevolutionnaire. Uwo muheto ashobora kuba ari kigwanisho militaire kizogufasha kugwanya intera hamwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi n'ababashigikiye bose. Uwo muheto ashobora kuba ari amafaranga utanze. Uwo muheto ashobora kuba ari ubwenge n'ubumenyi utanze. Turakeneye abaganga, turakeneye abigisha, turakeneye abapsikologe, turakeneye abarundi b'umutima, abarundi bakangutse, abarundi bashaka etat de droit mu gihugu cyacu. Ukuvuga menshi siko kuyamara. Amahoro n'urukundo bidusage. Kagenda out. Thank you. Okay, Karyenda urakoze. Thank you. Ariko Karyenda hano aragiye, hari indirimbo nagomashiriyemo cyo turangiza hano. Karyenda cugenda, hari indirimbo nagoma ngaho ushiremo twugare impaki hetse. Naramuda cyaka nce n'ubwara hano. Karyenda indirimbo yawe hano ucugende itarajamo. Amanukare nta kindi nahajeje. Nahajeje nta kindi gisigaye nahajeje, twahajeje. Nimushaka indirimbo ya Karyenda ngaho. N'abantu baraha badushiriremo.
Okay, twahajeje byumvikanye akindi gisigaye abandi mashaka mukimanura twarangije ngaho ya mashaka mukimanura ngaho twarangije akindi gisigaye J'imagine le Burundi sans conflit ethnique. République d'une population qui parle Kirundi. Une nation qui nous unit, des idées qui construisent notre pays dit Ikirugu, Chamata, Nowoki. J'imagine le Burundi, accessible et instruit. Exportation, importation sans la douane corrompue. Évolution, éducation pour tous les barondis. Une nation pleine d'intellectuels non corrompus. J'imagine la jeunesse burundaise sans pareil. Des créations d'emplois créées par cette jeunesse. J'imagine le Burundi qui n'est plus en détresse, qui s'occupe des citoyens considérés comme faibles. J'imagine la justice qui se bat pour être juste. Burundi touristique attirant toute l'Afrique. Exposition de nos coutumes et les sites touristiques. Visites approfondies dans les usines du Burundi. Je vois le Burundi grandir dans l'infrastructure. Côté boucle, c'est parmi les tissus haute couture. Son sumo avançant dans la production du sucre. Burundi considéré comme le cœur d'Afrique. Je vois le cœur d'Africa sans les traces du sida. Je vois le cœur d'Africa sans la violence envers les femmes. Je vois le cœur d'Africa sans les cris des rafales. Je vois le cœur d'Africa avec la paix locale. Je vois ce beau paysage du café arabica devenant le réservoir du café East Africa. Notre thé de notre terre qui fait rage en Angleterre, accueillant tous nos chômeurs qui sont tous nos frères. Je vois beaucoup d'Ondagala dans le lac Tanganyika, petits poissons très rares considérés comme héritage. Les pêcheurs des parages qui construisent des hangars pour stocker ces Ondagala qu'ils voient comme argent.